mugabo murabizi ko ikirere kigenda kirahinduka kuryama munsi y'igiti byarahavuye biraba ikibazo okay kubera imbeho aho hose bari bakwirukanye utagira iyuja n'iyuva yego kubera imbeho n'imvura rimwe na rimwe naca ngerageza mu Gatumba sinzi ko ubikibaho ico gihe nta marobine yari ahari okay nta marobine yari ahari bavoma mu bintu bita amariba barimba ibinogo ivyo binogo bigaca bizukurukamwo amazi hariyo periode vyuma iyo cumye rero afite ku murango kubera ko atakindi kintu naba ndiko ndakora ko bari kurondera ahantu hari iriba ryumye aho nahatoye mwijoro navuye myarara naca ngenda nkakorokeramwo hama nkaryama imbeho ibaye nyinshi ngaca nza ndimba ku mpande aho ni kuko nimvye hasi amazi yacaza naca nimba gutya ku mpande ngaca ngenda nkinyegezamwo musi gutya kugira uhunga imbeho hama kubera ko kinogo haraho ca bari kirekire ntashobora kukivamwo hariho abantu bazinduka mu gitondo kare bagiye kuri mipamba naca nkoma induru kugira bankureyo bakaja kubera iki wagiye ngaha gute yego ntabwo ni mama yansize kare mu gitondo ndiko ndamukurikira nca ndagwamwo mba muri ubwo buzima ariko hagera igihe nibuka mama nkani iyo mama ahaba simba merewe uko iyo mama bahari simba mbuzi vyonja simba mbuzi aho njyama mugabo niho nabaza umuntu umwe kwibotike niwewe ko mwari muzinanye na mama mbega bomenya azogaruka ryari niyambwiye ati mama wawe yarapfuye aho rero umuntu wo kwibotike no yaca biguhishuka afite naho yabimbwiye sinamenya ivyo ari vyo ivyo gupfa kuko urumva wari ukiri muto yego hama ni none azogaruka ryari kubambwiye ko azonzanira imbogo aca aransobanurira yuko ujya hajya ahantu twagiye turashira ivu ariyo bamuhambye sinibuka ko hari haheze amezi angahe canke imyaka ingamuga nibaza ko atamwaka ca ndagenda kuko inzira narayibuka twaciyemo ngiyeyo kumva hari mw'ishamba kugira ngo basi ndamuhamagare anyitabe ndamubaze uyo papa bandungitseko ahaba n'ingene no mutora naratangaye nshitseho nasanze hari utumva twinshi twibivu kandi dusa kuko urumva imisaraba bagira yari amatete bafatanya hari kera ugaca w'umusaraba so rero hose nkabona harasa hariho hashasha hariho bya kera hariho amazi kumera ivyatsi mugandagira nti uko biri kose ngereranije ndatora ikirundo kimwe kiri ku musaraba ndakijako ndarira ndagani mama ingo mbwira papa arihe mama kubera iki wantaye kandi warankunda so nkama ndindiriye ko ari ngaho nyene kumbure ahabaza ambwire byagenze uku naragiye naragusize twapfuki basi ndamusabe pardon mugabo ivyo ntivyigenze biba nkarindira ko hari n'iju ryoza rimbwira ati mwana wanje nzoza afite numva ko nka hamwe yoza nombwira nti imbombo ndazihevye ingo so ndabura mu nyuma ari ku gicamunsi nka 8 canke 10 hajya akazuba ubona gasigaye gaserukira hariya niho nabona abantu babahizi bariko barahaca afite umenga nari najyana baca baraza baramvyura angati nuzusubire kugaruka ngaha hariho ibikoko bikaze vyo kurya mugabo sinumva mfise ubwoba bw'ibikoko ahubwo numva nshaka kubona mama numva nshaka kumva basi mama ambwire ico twapfuye basi ambwire papa ninde arihe byari bibabaje kubera yuko sinashoboye kumubona sinashoboye no kumwumva nta na kimwe yashoboye kumbwira abo bantu barantwara bashikana juste njabutse ikiraro ca Rusizi baca barampa amahera 20 kugira ngo ngure ibitumbura na kashkash
barambuza sinzusubire kugaruka mugabo bisa kuri jewe gukundira byari bibabaje kuko urumva nari mfise umutwaro umva nari merewe nabi umva sinari mfise aho mba sinari mfise uwo mbwira umva nta kintu na kimwe abagenzi banje bwose bwari ubwana twaja gukina mugo urumva guhera ico gihe sinari nkija gukina n'abo bana niho rero hariho uwundi mwana nibaza ko yari afise nk'imyaka nka 10 ngeranije kuraba ikigero yari ariko n'abana bari kuri muri ico kigero ubu yari afise nk'imyaka nka 10 niho yasanze yararaho nariko ndatoratora utwo ntoratora kugira ngo ndabe ko ryorenga acambwa ati terega ndashobora kwereka ingene ushobora kubaho ubuzima bwiza ukashobora kuronka ingene ubaho utaguma utoratora ibi niho bumfashije ico gihe mu Gatumba nta mabisi yari ahari sinibaza ko ari mu Gatumba gusa kubera intambara ngira ni hose ico gihe hari imodokari imwe Otraco yaza mu Gatumba mu gitondo ikagurika kwa saa 10 rero uyo mwana ntiyafata bus yazinduka akagenda n'amaguru nivire haraho yamara iminsi adatashe ya gutyo rero ca turahana gahunda yuko bukeye azonjana akwereka ubwo buzima bworoshe yego bukeye nka turavyuka turagenda urumva je nari nshonje deja kuko uyo mugoroba sinashoboye kuronka byinshi mfungura meme no kwiryo yarara nta n'amavoka bari bataye uyu munsi sinzi ingene vyari byagenze hama turagenda nshonje mugabo sinari menyereye kugenda urugendo runini kandi urumva no kuba muto nari muto ndaruha ndicara mugabo arabandanya aragenda kubega amasaha n'izuba ndasonza ndaryama ngera kwikangura mu ijoro hatabona kandi aho hose urumva hari mu ishamba hariya ubu bita ngo ni mu Kajaga hari mu ishamba nta bantu bahaba nta n'imodoka zahita nk'ubu kuko urumva ko imodoka yahaca yari imwe ni Otraco yahaca kabiri ku munsi uvuga hari mu gitondo no ku mugoroba ivyo vyatewe n'intambara twibaza yego nibaza hama cangera kwikangura mu ijoro ndi mu ishamba shonje mfise ibizunguzungu yego umva ntihabona kandi ni mwijoro simbona ngo navuye hariya canke navuye hariya yego so ndazazanirwa mugabo rero haraho ugira ubwoba bugateba bugahera ndi muri iryo shamba nivyo nivyuka naragize ubwoba nguma numva utunyoni nguma numva umenga hari ikintu kije kundya ngo hari ikintu kirakibe yego ariko mu nyuma birateba birahera nyene ndabigitimbe kubera inzara nkaga none umva nkagira ni reka ngerageze namura amababi nge turabe ko inzara yohera nkagenda nkamura amababi hari ibyo nasanga bikata hari ibyo nasanga birura hari ibyo nasanga bitarura nasanga ntibiryoshe umva afite ni ikintu nyene kiraho kujya kwa mazi ashushe tabisha taryoshe ivyo narahekenya nkamira ibirura numvise kirura naracira aho hose kugira bamve ko inzara yohera yego rero ivyo vyatsi nta na kimwe cashobora kumara inzara d'une part nkanje novuga nti muri ico gihe nogira nti Imana yarakoze iha abantu kwiyonona mu ibarabara parce que hariho abantu sinzi ko novuga ngo nabagira neza bagize bifashishije mu inzira barahituma ndiko ndagenda nca ndahahonyora umva nta birato nambara ndahahonyoye ndagira nti nukuri Imana irantabaye nca ndakabakaba hahantu biyonona nca ndicara ndarya mugabo inzara ntiyaheze idaheze nsubira kandi kurondera ivyatsi mu nyuma n'agatiro gashakarate karantwara kantwaye mu bucagucagu ndikangura ndavyuka ndagenda gusa sinagenda nzi ngo ndiko ndabandanya canke ndiko ndasubira inyuma napfuye gusa kwihibarabara ndagenda
nshitse kuri Shanike sinzi ko nico gihe hitwa kuri Shanike ubu mbona hari abantu benshi bafise imizigo myinshi hari abantu baguma baza abandi bakaguma bagenda so naca rero nguma nkurikira abo bagenda kuko urumva hari hakiri mu gitondo niho rero naca nshika mu Buyenzi nko mu masaha 6 canke saa 8 mugabo amasaha hamaze guca mbonyeho mbona hari movement hari abantu benshi hari miduga kuko urumva na hamwe nari mfise nja nta muntu nari mfite ko ndarondera hoho musi y'isoko hariho ahantu barundiye arara kigisozi cari gisozi kinini canda kiduga ko vraiment byari byiza cyane hariho umuceri sombe amavoka ubugari ico gihe wari umusukuru donc ivyo vyose ivyo wahasanze vya wasanga ari vyo kurya nyene bataye batagishaka batagikoresha nibaza ko ari vyo baba bataye muri restaurant nawe wibonye uti umunsi mukuru urabaye yego vraiment byari byiza kandi byari biryoshe nibaza ko noba narigeze kurya ibyo kurya biryoshe nk'ibi mpora mvuga nti nuko ntazi ingene iminsi yari imeze ariko uyu munsi ku bwanje nari kubita ko ari bonane kuko vraiment nariye neza kandi ndahaga ntari imperutse so urumva narahaze ingorane zimwe zirahera ubwabo hageze ku mugoroba nk'ibintu none njyama gute n'ahantu ntazi hari ubuzu bwinshi so ariko hajya munsi ya station hari igiferegi aho hajya mu Buyenzi munsi ya station hari igiferegi ca ndagenda ca ndaharyama mugabo abarundi bavuga ngo aho umworo yanitse ntibwuma imvura iciragwa iguye afite aho nari nagize ngo njyame kuko afite mu muferegi haba hashushe munsi y'ikiraro haba hashushe ukuntu impamvu imvura yari iguye hamwe nari njyamye naho haruzura amazi ca ndavayo mvuyeyo nja mu byo gusirikira mu Buyenzi mu nyuma sinzi aho nabonye ndaryama so mba muri ubwo buzima igihe ntazi ngene cangana nguma nzungurukira mu Buyenzi ariko igihe kimwe nza kwisanga nashitse muri ville muri centre ville kuri kiosque centrale za Blarudi aho ukiri ngaho nyene woba wibuka wari ufise nk'imyaka ingahe uri nko mu Buyenzi nibaza yuko noba nari mfise nk'imyaka 4 yego sorry hama aho muri ville nahasanze hari ubundi buzima ko narahabonye abandi bana naho tutangana muga hari abandi bana bakuze kunsumba basaba hariho abandi nabo bari bakuze bari korera imizigo mu isoko abakuze bavuye kwikorera imizigo canke babuze imizigo bakaza nabo nyene gusaba jewe ntivyari vyoroshe gusaba kandi hamwe nagirira umunsi mukuru mu Ruvumera sinari nkibuka kuko sinibuka inzira nazaranye kwari kugenda gusa ntaziyonja niyo birangora pe ariko nta kundi nari bugire inzara yamaze kumfata nari havuye nigana abandi bana ndasaba vraiment hari ibintu usanga biba bitari vyiwawe naho bibamwo umuntu nasabye ubwa mbere yari karamwifana n'igitumbura yaciye abinjira mu maso so nubumenga sinosubira ariko urumva nyene nta kundi nyene ndarira ngaca nsubira kandi kwibuka mama umva nkagira none mama basiyoza basakambwira kubera iki ntafite ako kantu gato yakaratumye nibuka ubwo buzima ndabubamwe mu nyuma ntateba ndamenyera gusega ariko abana bo mwibarabara ntibakundana ico gihe ntibakundana kuko wasanga umwe wese nkumbura afise ingorane ziwe zituma ariko arasega kandi benshi ico gihe benshi twarahahurira mwibarabara ariko baba bafise ahantu baca baja kuba hariho abari bafise abavyeyi mu makambi y'impunzi hariho abari bafise abavyeyi mu Buyenzi
hajya ku ngoro hariho abatahayo hariho abandi baba kunahangwa hariho abatahaye ico gihe hariho n'ahandi hantu ntibuka neza hariho muga hariyo ahantu hashika kuri hatatu bataha muga mu gitondo bagaca baza rero igituma twankana bo barasega haje undi muntu mushasha gusega na cane cane ko je nari muto ni kuvuga je ndiko ndasega barampa kurusha abo bakuze yego barakugirira impuhwe no bangirira ishari niko novyita rero bagaca baza rero bakankubita mugabo umva nta kundi ko nabo bankubita naho nari guhungira mu nyuma turateba turamenyerana mu nyuma abakuze bagaca bangira abagenzi muko kungira abagenzi bagaca bagira bati uzoza urasega utuzanira natwe tuzura twugwanira baje gukubita tugwanira okay byari vyiza nkabikora uko igihe kinini mugabo kubera imbeho abandi baranyura umugi abandi baranywa amakol abandi baranywa inzoga mugabo we ni wigeze bigera ico gisi nandi bwatangure kunywa urumogi mugabo hariho ukuntu barumpaye naje ntabyo narinzi bararuteka mu byo kurya hajya mu ijoro bagateka bariko barateka bagaca barushiramo ngaca ndarurya uko mba sinamenya ko nari urumogi mugabo ivyo navyo vyarafasha hageze kuryama kuko naca nsinzira naho imvura yagwa sinamenya ko imvura yaguye ubwo buzima ndabubamwo mu nyuma naje ndateba ndimenyereza kunywa essence nka drogue ndateba ndimenyereza kunywa alcohol nka drogue so gusa sinigeze nywa itabi nk'urumogi kuko nama nibuka ko mama yambuza kunywa itabi no kunywa inzoga kuko nibaza ko yarakijijwe hari yagoma aririmba indirimbo Kitambo Bado Vita Itaisha niyo yakunda yego indirimbo iyo mu gitabo yego so rero sinigeze nywa itabi canke inzoga kubwiyo mpamvu nama nibuka ko ambwira sinze nywa itabi sinze nywa inzoga rero camfata rero ayo madrogue yunuzenye ya col igishona ibirato hamwe na essence mba muri ubwo buzima mugabo ntabukunze pe kuko urumva abo bahungu bari bakuze bo bangira igikoresho cabo nkarondera amahera je bakamamwo ayo kujya muri restaurant gusa ayandi bagaca bayatwara mu nyuma niyo haza umuntu atisha mwana ingonda gutwara hajya ku mabus ingonda gutwara iwanje uzombera umwana nzo gushira mu nzu ndagushiramwe n'abandi bana entre temps nsubiye inyuma gato ibi bintu vya mama papa je ntavyo narinzi kuko sinarinzi ko umuntu ategerezwa kugira mama na papa nkuko natangiye kare ndabivuga umva narinzi yuko umuntu agira mama gusa ivyo aba papa ufubise papa so rero uyo muntu acarambwira ivyo ko ntwara iwe antunge ngiye by'ukuri ivyo yansezeraniye sivyo byaba kuko sinashobora kumwita ngo papa canke ngo ndamwite ngo mama umva nibagiye nkavuga ngo papa baca bankubita okay bakankubita ngo ukusa ubona uwo umwana wacu oho ukusa ubona no ba mama wawe aho ukusa ubona no ba papa wawe so ndibuka ahantu hambere nashikiye barantwaye ngenda muri bus umugabo nshitse bacambira ngo urumva ngo genda uzana utuntu wahora urarako utuzane kugira ngo uzoze uraturyamako kandi ca ndagenda ndarondera amakarton ngiye baca banyereka ahantu hari toilette yuzuye aho niho naca njyama ca mfata ya makarton ndayasasi afite hari ama toilette ya kera atari nkaya y'ubu bimbi kinogo kinini hama bagaca bashirako ki block sima hejuru n'akanogo hejuru rero iyo toilette yari yaruzuye ntayo bari bagikoresha nca mfata rero
y'amakarto ngaca nsasa hejuru ya ca kinogo Yo. hama ngaca njyama hejuru aho hantu ndahaba mugabo afite abanjanye baranibagira nuko banantwaye barananyibagira nkaja kuryama iyo nkaguma nicaye ngaho no kurya ntibibuke nuko mpari ntibibuke no kungaburira so nkaca nsanga ndi mu rugo rw'umuntu nguma ngenda mwiyarara kuraba mugabo rimwe na rimwe haraho umukozi asigaje ibyo kurya yacamba nkarya